Abantu uvuga ati jewe baranyerese. Ego. Ndimo. Uratrishije? Bagufasha? Oya. Ubigenza gute? Bon, sinovuga ko ari experience ni chance. Gutrisha tubivuga ko ari chance. No bavuga gutrisha ngo n'ubwenge. N'ubwenge mbwa iyo bagufashe ne ubu ari ubwenge kandi ubwo bwenge bwuhe uzobakoresheje kugira bagufate. Narigeze kubura umuvyeyi biratuma na affecta birahanahakwa no kudubura mbwa Imana yarankinze ndabandanya n'ubwenge bwanje. Usanga umunyeshuri mu mutwe ntakiriyo ni futi dispose yuko je ndumwigisha we nta bwenge ufise urifuza ko ndaguha amanota ndakubwiye muhira yingogiriro nk'amanota umpe kwankwankwe uwe kwanza ubwawe uhitamo kudubura canke uhitamo gutangira kongo gushobora kumenya kubwaje no hitamo umunyeshure n'umuntu atari umunyeshure siko nuwinde muri abo babiri we ku ruhande rw'uwawe uvuga ati kwiye gukundana nawe bose ndakwiye gukundana nawe bivaye n'umutima usha umunyeshure ko atakaza bafise urumva cyo usanga aragutesha umwana urukundo rusaba akazi oya urukundo atamahera nuvuga ni nkarenyo oya barakana mega muwe ntabishasha usanga kumuyaga gusa hariyo n'usanga ari kwishuri ugasanga afise asomvye amahera wundi atari kwishuri ubwo nkamwe bwari ingorane mukunze kugira keshi mugeze ishure ucumengo hageze ko mugira mariage urumva bana n'imyaka uherejeko nyine nkuhereza ko nyine ukavuga ati hava ni makangire kandi nivyo ya Yes, bakunzi ba Step Media bravo mumeze fresh je kuri microphone ko kireke kagasore kishima kagasore kaize giwenima nkuko mubizi atamwebwe natwebwe natudore bwa tubazane amakuru mashasha nababwiye kandi subscribe chugira na share gurizo ko mu wambe. Today is another day, today is another bang. Uno musi ngabandi kumwe n'umunyeshuri bahora mu buruhuko tuza kuyaga byinshi ndazi yuko benshi muko muribaza eski umunyeshuri kubera iki bari kumwe nga atari impande y'ishuri ariko byose turaza kubishikako ni kagasore kishima kagasore kaize giwenima nkuko mubizi nababwiye kandi subscribe chugira ni pasi ugira subscribe chugira kwa kundi ahantu no musenga ngira mbanze mvuga no mu banyeshuri novuga yuko hari byinshi bahura navyo ariko byose turaza kubimenya reka kwanza fast muyagisha mama yake biri gute fresh umeze neza ego na ku mutima no ego hose je akeshi ndiko ndakoresha ikiganiro abantu baba bafite ubwoba bwo kwikata bwofisi sinzi vraiment ngira niyo wari gambe ndabigize peut-être ngira nabanura navyo uramaze gushika ukaja mu bintu byo ego ari he haje vraiment sino hadondagura ngo ndaheza mu nyene cyo ndakubwira ati tora micro umbaze ibibazo bishobora pour le moment je crois pas ngira ni kwa ndushe nyine mvuye kwishura amasaha ahubwo mbwira nyine amasaha uko iki utasha amasaha abandi atigira batamze saa 5 uri si ndai ni saa oya bata 13h 14h gutyo kwishura ture dutaduze shure ni rya cyo ngayo kikubona ko dukurikirana nuvuga yuko bifuza kumenya turi kumwe mu mwanya ndi kumwe nande nitwa Chancel ego azina ry'ikirundo fils dushime wande Marie Chancel wande gute Nakwakunze uvuga ati no since vraiment nashobora kabisa okay ku bavyeyi kenshi barakunze kuduha amazina sinzi ko uri muri babandi wo barabaje umuvyeyi impamvu yakwise iryo zina izina ryanje rya kabiri ryavuye kwa mami wanje yitwa Marie nanje bacha yitwa Marie je novuga yuko iyo chance nayo nagize yo kuraba abamami canke kubona ngo abavyeyi papa iki wewe hari umumami canke umuntu yavyaye papa wawe ubo warabo oya nawe nabonye mbwa urumva gira azokwame bamwibuka bace bamize nagiye okay nko kubona ko dukurikira rero hari byinshi nifuza kwanza kuyaga nawe siko kubera iki umunyeshuri aje kwishuri wo kubwawe uriha insiguriye kuja kwishuri premièrement ni ikintu ciza vraiment turamenyera byinshi sico kimwe no kuguma indani hanze uramenya genre uramenyana n'abantu kwishuri premièrement uramenyana n'ibintu bitandukanye n'indi mico y'abantu atari wawe ubuzi nk'impamvu cyangwa biba ari iyihe mpamvu abanyeshuri cyangwa niye nsiguro utanga ku munyeshuri aje kwiga ku ishuri hama ugaca usanga ibintu abanyeshuri bariko barakora ku ishuri ntabwo ari byiza bon vraiment sinamenye ko ndabisigura biragoye okay wewe bazari kubera iki abanyeshuri tuja ku ishuri kuharondera ubumenyi premièrement
nakindi nokanga we nko kubona ko dukurikira bifuza kumenya ico ushoboye muri no uvuga ati jewe nubwo ubunyene ishure ryuhagarara ikintu ushoboye gukora niki cyo ari nkiki hari n'ama business menshi tuba dufise adasaba kuja ku ishure uba wifitiye kuri wewe nyene kudandaza sima ko vuga ngo wewe waraciye ku ishure oya ibintu byinshi nyene hari challenge nyinshi abanyeshuri mukunze guhura nazo ku mashuri gacu usanga umwigisha agira guha amanota ubanza kwanza kugira ane kuja kuvugana nawe inbox okubwa bijya bintu iyo bishitse cyangwa niba byamaze gushikira ubiya nk'isiguriye kuri jewe nibiranshikira mbura makanya na nisigura mbona nobi ariko hari abanyeshuri barabaca muri ivyo bintu barabicamo ne bashi muga ko tuba tuzi ivyo bagiye kuvugana nyayo nushaka kuvuga ati ngo bagiye muri ivyo ya biragoye nko turi nk'abantu benshi bako badukurikirana barazi yuko hari ubwisanga umunyeshuri mu mutwe ntakiriyo ni futi dispose yuko je ndumwigisha we nta bwenge ufise urifuza ko ndaguha amanota ndakubwiye muhira ingogiriro nk'amanota umpe kwankwankwe uwe kwanza ubwawe uhitamo kudubura cyangwa uhitamo gutangira konka ugishobora kumenya kubwanje no uhitamo kudubura weriki kwera nzoba ngiye muri sens unique atari sens nziza nzoba ngiye besa amakuru baje nabo babikora bavuga ati je hako no dubura ngo amamuhira bancishe mijisho nufuma nja gutanga kwankwe bivana n'umutima w'umuntu nivyo avuga ati ndabikoze arashobora kuba afise impamvu iwabo ababikoreye ni byinshi nyine bivana n'ukuntu muri wewe kuno vyakira kabisa wobo utanga nk'impamvu yihe ituma abanyeshuri baze nk'ibintu byitwa akaruhuko vacances ubisigura gute kuri ke bahisemo kuzana vacances kwera premièrement tuba twarushe urumva kwiga amezi 3 ya mbere si ikintu coroshe wa mutonda ku ishuri uronse ako kajyo kugira vacances kandi n'imisi mikuru ibiri kwiraba ni bon ivyiza haciye indwi imwe vacances iheze we ni kihe kintu wibuka wakoze muri vacances kitari ciza uvuga ati ikintu vraiment ndakiregreta nanakim byose byagenze yeah nta n'umuntu wa dekone uvuga ati umuntu vraiment ndaregreta kubona ibintu byarabaye oya biramaze gushika aho gakundanira ku ishuri oya nibirashika uri muri abandi uvuga ati je ndagaye abanyeshuri ushobora kundana n'umunyeshuri oya si kuvuga ngira ni umutima wanje utaracagurira huri ubwo mvuge ko atabaye ex office bo ku ishuri novuga ko twariganye oya numva kuri muri za kategori uvuga ati je ushobora kundana n'umunyeshuri oya nuko utararonka umuntu aza guproposa ukumva ko n'umutima umushaka hama bikagenda ariko kasawa uri muri babandi uvuga ati jewe umunyeshuri n'umuntu atari umunyeshuri siko nuwinde muri abo babiri we ku ruhande rw'uwawe uvuga ati kwiye gukundana nawe bose ndakwiye gukundana nawe bivanye n'umutima ushaka umunyeshuri ko atakaza bafise urumva cyo usanga aragutesha umwanya urukundo rusaba akazi oya urukundo atamahera nuvuga ni nkarenyo oya barakanama ega muwe ntabishasha usanga kumuyaga gusa hariyo n'usanga ari ku ishuri ugasanga afise asomvye amahera wundi atari ku ishuri birashika ati rero ushatse kutwemeza n'uri ku ishuri ashobora kuba afise business akora ku ruhande kamwinjiriza nk'ubu birashitse urahejeje ishuri baraguha nk'imiliyoni 10 ni business uravuga ati jewe iyi business noyo noca nkora niyo hangiro nihaye sinzi problem ndayifise mugasi mvuga nati ndashaka kushikana ahantu hanini usanga muri abandi uvuga ati jewe n'uwo mu mutahe w'itomate noja gukora uje gukora umutahe w'ibintu by'itomate udandaza itomate bikungukira ni bon kana n'aba commerçant bakuru batanguriye hasi kugira baje hejuru kubari zo nyisho zikurahe kugerageje kumara umumengura naci ubwenge no mishu Serena chon sinzi ngira usanga ndabuciye ariko nkaca ntangazwa kubera iki we mu banyeshure bose ni utasha amasaha ntagura n'abandi ko sinavuga yuko iyi nzira ni wicamo wenyene sanga ari jeje yenda yicamo kuvuga ishuri yuko ugwaye why ingwara crazy ya stop baguzanira inge cameraman muzanira ifana n'ibitombora nko ku bantu bari kwadukurikirana akenshi turabona abanyeshuri baja ku ishuri muga tutazi ingorane mwe muhura nazo siko ugacubona nk'umuvyera kushwaniye ugasanga umwana aradubuye muga tutazi challenge yahuye nazo we niye challenge umaze guhura nayo mishuri uvuga ati vraiment iyi imwe ko vraiment yaratswe gutuma je ndahakwa no kudubura rimwe mu bavyeyi narigeze kubura umuvyeyi biratuma nafekta birahanahakwa no kudubura muga Imana yarankinze ndabandanya n'ubwenge bwanje ndamenye byabaye uri mu gice hari mu gice ca kangahe ca gatatu ya igice ca mbere ca kabiri nakoze neza ica gatatu ni sawa sinzi umwaka ugezemo siko n'umuvyeyi wabuze sinzi ko iyo bari papa bari mama wavuga ati jewe ni naheze ishure ndifuza yuko mama yari kuhaba
nta kintu kiryoshe ko guheza ufise abavyeyi bose bakubona bariko bagutwengera niyo plaisir ya mbere ihari. Usanzwe ufise n'abakuru bawe? Ya ndabafise. Mvuka muri banga? Batatu. Ya. Gira kanga? Ndo wanyuma. Umuhererezi? Yego. Urafise inandayuba? Oya. Sinzi peut-être. Okay, ugishikirwa n'izo ngorane novuga yuko akenshi no kwishuri baraguha nk'igihe cyo kuvuga ati nta kibazo uruhuke kwa mu mutwe usanga ufise ibibazo runaka. Wewe vyari bimeze gute muri byo? Ya nari mu ma periode y'ama examen mugana narabandanyije ugira ndabikora mahetse. Ari kiriyo muhira warabandanyije uguma wiga? Ya narabandanyije ira force yo kubandanya kandi numva ari mu ma examen y'igice ca nyuma nari gutegereza kugenda. Umupambanya abenshi baca banaci hari n'abahe n'ishuri. Ya ba ishure je nabona ko nzoyungukamo kandi nzoshika kure umva naciye mba oblige yo kubandanya mu mashure ndakora mu examen peut-être que bizoshobora kushikana kure. Okay, wavuze ko challenge wahuye nayo uvuga ati je ikintu vraiment nubwo canshikiye caratswe kunshi intege ndako no guheba ishuri. Okay, imagine yo byashika ugacuheba iryo shuri. Ubu uri mu buzima bwahe muri no mwanya? Bon, na buzima bwiza mba ndimo muri no mwanya. Kwera ego ndasigaranye wundi no bande c'est vrai wa wundi wa mbere. Yeah. Okay, nuvuga yuko nk'abanyeshuri bakumotiva uvuga ati wewe ntukati usikate tama. Pambana gumugwana. Ntibyashitseho ugaca usanga ari n'abagenzi bavuga ati vraiment byo nuzo bishobora kwera kubona wabuze umuvyeyi kandi ari we. Ya uraronka muri ayo ma difficulté yose byose urabicamo hari abakubwira uko yayo n'abandi bakubwira uko mugana wo cumva ico umutima wawe kubwira. Kabisa. Yeah. Ntibyari bwa sinzi igihe hari 2000 kwanza igihe wabo. 2022. Uri umuvyeyi. Yeah. Yego mwakanga. 9eme. 9eme. Ouais. Byashibwa usanga sinzi sivyo nari nifuje ko byivugo usanga bihuriranye na gukora concours. Byaca bigenda gute? Byaca bigenda nabi bro. Muga kwa kundi nyene naguma niga ngira byari nayi kubitora nyene. Bisa. Yeah. Ku manota waronse siko muri concours. Ubikesha abandi. Ikesha abandi. Premièrement abigisha n'abafamiye bambaye hafi tu. Unuri muri babana uvuga ati jewe baranyerese. Ego. Ndimo. Uratrishije? Bagufasha? Oya. Ubigenza gute? Bon, sinovuga ko ari experience ni chance. Gutrisha tubivuga ko ari chance. Navuga gutrisha ngo n'ubwenge. N'ubwenge mbwa yo bagufashe ne ubuntu bari ubwenge kandi ubwo bwenge bwuhe uzo wakoresheje kugira bagufate. Ni chance yo gutrisha kubizi no kugufata. Base. Ni chance byose. Nihe makosa urubona abanyeshuri bakora mu mashure akakubabaza ukabura uko bigenza? Simbona bro. Ya ndazi urubona chat nk'ibi bintu abanyeshuri bakoragira mu ishuri ati vraiment gukundana gutrisha kugira n'ibintu biwe nibihe bintu bikobaza ubona abanyeshuri bakora everyday. Premièrement novuga gute simbona vraiment naco mbona byose urabishigikiye abanyeshuri bakora mu ishuri. Shigoya ni namakosa mugani ca kintu uvuga ati kirambabaza naco ndabona vraiment. Okay, iyo uri mu ishure nizihe kuruzi kugora cyane je ndakubwiye turaza gusesangura byose tuvyinjiremo. Nizihe kuruzi kugora cyane cyangwa zamizi kugora canke kuruvuga ati izi nubwo ndiko ndaziga nta kamaro kazo. Ikoza mbeze ngora ni mboroko mbwa ndagerageza. Ya. Na bintu niga mbona bitazoma kamaro byose birazo bizoma kamaro ndisure. Akenshi abanyeshuri bageze amashuri hari ingorane runaka novuga yuko presque nka twese yaradushikira kandi benshi yarabashikiriye ugaca usanga ugeze ishure uretse twamara nk'umwaka wose kurarondera akazi ukubitwa n'ubukene. Mugabo ivyo biba kuri babandi badashaka kuca bandanyiriza ko biga university. We nawe ubibona gute? Jewe ba bivana urashobora guheza imanite ugasanga uronkeyemo akazi usanga uri mugi rero nonda ba oblige yo kugenda kwiga ya uni kandi navyo ni vyiza si bibi. Ya iyo ni chance nawuzi ikiri imbere ciyo. Ya. Bimwe mu mpano abantu benshi tuba dufise nk'umuntu akubajije ati office impani ndayime impano office impano office. Ya. N'umuvyeyi arashobora kubwira ati we ngerageje kukuraba n'ibintu kwenshi ukunda kwirigwamo impano yawe bari we nibiye ibintu byinshi ukunda kwirigwamo. Na bintu byinshi bimanirwa ndafise ico nshaka kugera ko mugana yo simana ni makanda kirondera. Yeah. Kabisa. Okay, abantu bari dukurikirana novuga yuko benshi novuga nk'abakobwa nk'abo bwari ingorane mukunze kugira kenshi mugeze ishure ucumengo hageze ko mugira mariage. Urumva? Bana n'imyaka uherejeko. Nyine nkuhereza ko nyine ukavuga ati hava ni makangire kandi nivyo. Kabisa.
yeah okay nkuko nako dukurikira barabona yuko utari muto uwo no gushira mu rugo arabona yuko atoba yihenze siko atoba nibwe sinzi mugabo ngira ukuri ni ukuze okay nka wewe urawifuza kuvuga ati jewe muri no myaka niyo nifuza kuzogira mariage ego irahari mugabivana nuko muri uwo mwanya n'umujyo nzoba mfise ushaka rero kuzoja mu rugo cyangwa umugabo gutwara ataburyo ufise bukuri ego nkakagaye oya si kuvuga ngo nankakagaye oya nico je nishizemo sakagaye kabisa mu bintu bakwigisha ku ishuri uvuga ati je ibintu kubona narabyize mu ishuri ndabikesha abavyeyi byo bari ibi kibe byose ndabikesha abavyeyi ko byose ndabyigana bimwe ya byose ndabikesha abavyeyi bisi ikintu kimwe ndakwifuriza cyangwa ndagusabira ntuzuwe muri babakobwa nuvuga yuko mudahagacira abavyeyi guhagacira umuvyeyi ni gute kugira mariage abone yuko asohoye umukobwa we ntuzuwe muri babandi bazokubagana aya ngo ndazi buri rimwe ngira tuzohurira maribu peut-être sinakubwiye abantu bakadukurikira urabishika ukaja maribu oya nibirashika fedez exit abanyeshuri benshi iyo bahije amashuri bahora baja ku byohego bana na mind zabo ushaka gusangana na Jeff yindi mind y'ibindi yeah surandyoheye prime ngene wishura nk'abantu apana bize bariko bariga okay nkuko nako dukurikirana bifuza ubutumire bw'iwawe uzoheza ryari kugira ngo tumenye ko mu bazotumirwa turimo canke tutari uyu mwaka ndahetse mwakura stage merci uzobitoraho yego turayibona eko zoyitora ngira kubona ya ndayibona yo ni rambona mu place ya hafu maze kuvuga ati jewe place nawe ya hafi yari yakanga no ngira ni yakure mbwa sindayigaya mu ba 10 seva 10 diplome horuza mbwa pana kuca nigira babandi ba mbere ya mu ba diplome sava ya pana ba mbere ya akenshi uri mu ishure nuvuga yuko ni nk'ihiganwa murimo biramaze gushika usanga nk'umuntu arakugiye imbere ugacugirisha aravuga ati je umuntu kugiye imbere plan byari bikwiye je compte pas mon bonheur d'accompagner le bonheur y'undi muntu abaye wa mbere uravuga ati wow n'umugenzi wanje arabaye wa mbere arabaye bitoye ni vyiza place wifuje kuzobako mugo tigeze ubako muri mwanya kandi ukigwanira abe bariye bo wa mbere ngasimbona ko bizokunda kandi bamanye bizokunda ninzemeza tawe mbaye ni byakunze nakunze baza ko byapfira hariyo unasanga hari abandi bafise niveau yiwanje iri hejuru cyane ugasanga ni ya competition nyene ugasanga hariyo abagusumvya mu mutwe abagusumvya kwiga ugasanga hariyo abandi ya kwera uhura n'abantu bose batandukanye bisa okay nkuko nako dukurikirana niki kintu uhanura nk'abandi novuga yuko batashoboye kuja ku mashuri canke badashaka kwiga muri uno mwanya yego hariyo ico bahomvye from kwera mu kwishuri urabona ibintu byose bitandukanye urabona ubundi buzima bw'undi muntu wo taciye murashaka kubona ubundi ibintu byinshi bitandukanye yes nari kumwe na chancel ku bantu bakora dukurikirana sinzi section ba wiga ariko hari abantu usanga atabwenge mu mutwe atakirenga siko nihe kuri uwo uvuga ati je mu ishure ndi capable yo kwigisha ubundi munyeshuri mat yego okay je sindi foro gose muri mate ngenda kubaze formule imwe oya kandi wavuze ngo uri foro gose muri mate bivana nico wize nanje nico nize urashaka gusanga iyo formule uri kurayigira jatayo nize bivanye nico wize nanje nico nize nta kibazo aragikwevye uragikwevye kibazo sawa nta kibazo yes nari kumwe na Chancel twako tuyaga byinshi atubwire challenge bahura nazo mu ishure numwe mu bigeme beza dufise mu Burundi numwe mu bigeme novuga yuko bakiri bato mwumvise umwaka araheza kandi mwese muko muradukurikira uko mungana iyo muva mu Kagera arabatumiye ndabatumiye urafite bizoba eko uri tayari eko ndabagute aba mu Kibenga eko mu Kibenga avenue samedi ya merci kwanza kubwo kumigigani merci kubwo kumigigani de rien nakibaza kandi sori kubwo guhagarika kuzuba nanakim subira ubuta eko tugire gute